Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Nta mwanya muto yo haciye indirimbo y'umuririmbyi ElPro yejeje gufutwa ku rubuga rwa YouTube. Iyo ndirimbo ikaba yitwa Icupa. Nasomye divine mu gitondo arampeba, soma Janine nawe arampeba, soma Kayeri ingorane zirahera ivy'inkundo ndibagira agacupa karandongora. Sha ura Kayeri keza umutima naho nkoresha amateka atuma mbibwa mu buzima. Ngira ndaguhevye ukaguma unyiruka inyuma ariko ntari bijya utuma nterama n'abajama. Twagerageje kurondera ElPro turamuvugisha ariko ntivyagenze neza ku mungo wa telefone, ariko yagerageje kutubwira avuga ati ko indirimbo yafuzwe ku rubuga rwa YouTube bariko barabitunganya acarava ku murongo. Yo musaza ElPro. Yeah bro. Meze fresh. Yeah, the best of my prayer. Jenny Banque nawe gute? Yeah, that's the most I discovered God. Ya song ya nabonye yavuye kuri YouTube Icupa. Sa? No, hagati yawe na Peniyeri mufiki. Cyane ni manager wawe. Chupa ntafise muraro nkorera umuti, ico dupfa nuko ngino tukankoresha amafuti. Ndi horo madare nambona sana ari hana, mvyutse kumbe nararanye yafi ya mirayona. Ngorane yawe Iyo twabonye itangazo rya Peniyeri Nation Kamikazi, sanzwe ringoye na Peniyeri Kamikazi, indirimbo twayikuye ku rubuga rwa YouTube, ariko mu gihe yoza twagirana ibiganiro indirimbo yashobora gusubizwako. Twagerageje kumurondera kuri telefone twamuronse, umve mu majambo yagerageje kutubwira. Yo, Ni fresh? ni fresh. Yana, bimeze bite none? Nje nabonye umenga Icupa bayikuye wanditse itangazo nk'umuyobozi wa Peniyeri, bimeze gute? Rya ndirimbo ya ElPro. Genda aho ndashima ko YouTube yadufashije kuyikurako kubera iri mu matati. Amatati gute? Je nzi ko ElPro yikora nawe yene ku giti ciwe. Afise studio gama. Yakoreye mu ndirimbo yanyu none ntiyabarisha? Oya, ntiyaturisha. Nico kibazo rero gihari c'indirimbo. Oya, ikibazo twari twumvikanye kari ahubwo twari twumvikanye yuko ashiramo amarogo. Twa tujingo twa studio yari mwakoreyemo. Amajingo ya studio na producteur hanyuma ntiyabishiramo, hanyuma mu nyuma tumubwira tuti rero kutabishizemo ingurihe, atubwira ngo arikara yarondera. Urumva rero product twakoze nizoguma zica amahera kuri YouTube kandi bitarari. Twaciye dusaba YouTube rero idufashe. Muga mugihe yo bariha indirimbo yo musubira mukayisubizako. Ni ibintu biri simple ndi gatona turi hamani, gusa nuko hagati aho twagiraniye ibiyago bikaboneka yuko we wabona yuko umenga ari mukuri cyane. Twe twayiclaiminze kubera tuyiganzamo beat, tukayiganzamo recording, tukayiganzamo arrangement bitarihiye, ariko kandi n'amasezerano yavyo atakozwe nta kindi. Muga mwagize amasezerano mu gihe yaje kwikorera indirimbo yanyu. None ElPro katari umuririmbyi wa Mirire Makerz yari kuza muri Mirire Makerz akakorera gutata amasezerano ahari. Twe twatuzi kare vya bindi bavuga ko ari beza, ariko kumbe byo nukuri. Oya vraiment Jesse ngiri ibintu by'amabeze man, uzi ko nkoze mfise umugore n'abana. Murakoze cyane abantu bose bariko barumviriza again open mic. Amatati ya ElPro n'indirimbo yiwe Icupa hamwe na Peniyeri Nation biraza guherera hehe. Reka tubandanye tubatohoreza.